Mu misi iheze narababwiye ukuntu umuvyeyi wanje yitavye Imana bivuye ku ngwara yari afise, kandi iyo ngwara ikaba yaramubabaza cane. Narababwiye ukuntu twaguma tumuvuza baguma bavuga yuko yoba agwaye estoma, bakamuha imiti ya estoma kandi agwaye ibindi. Mu nyuma bahavuye batora yuko afise tumeur indani mu nda. Baravuga bati ntivyoba bigishoboka ko tumubaga. Bataha rero nimumusubize muhira arindire ibikurikira. Nta kwezi canke amezi abiri yahaciye ataritaba Imana. Narababwiye yuko ivyo vyambabaje cane gose. Ndavuga nti ibi bintu nibigarukire kuri mama, mugabo abandi ntibazosubire kugira ibibazo nk'ibi. Narababwiye ukuntu kuva ico gihe naciye ntangura kwiyumvira ukuntu abarundi twova mu ngorane y'ukutivuza, ingorane zo kutaronka ubuvuzi dukeneye mu mwanya tubukenereyeko, ingorane zo kubura uko twivuza n'ibindi. Ivyo nibaza ko nabibashikirije mu mugambi nabahaye kandi mwarabibonye. Naho biruko murabona yuko ibibazo nka vya bindi nyene biguma bibandanya. Uwo mwana mubona ngaha yitwa Akimana Joyeuse, akaba avuka i Buraza mu ntara ya Gitega ahitwa mu Gitaramuka, neza na neza ku mutumba wa Ngozi. Uwo mwana rero ngo afise ikivyimba, ico bita tumeur, ngo ari muco bita mu rurimi rw'igifaransa exercice d'une tumeur parabole transorale. Abizi ivy'ubuganga ngaha muca muvyumva kurusha abandi. Exercice d'une tumeur parabole transorale. Uwo mwana rero Akimana Joyeuse akaba afise imyaka 10. Ngo kugira ngo bamukorere operation canke kugira ngo bamukore wazovurirwa kuri Tanganyika Care Polyclinic, bakaba bamusaba yuko azotanga imiliyoni 24,540. Ndasubiramwo, kugira ngo bamuvure ubwo bugwayi asabwa imiliyoni 24,540. Ivyo muravyibonera ngaha aho vyanditse hariko n'ikidodo. Umuryango wa Akimana Joyeuse rero uraterereza inshuti n'abagenzi, abarongozi b'igihugu, abari mu mahanga, kugira ngo bikunde Akimana Joyeuse avugwe. Uwo bafise ico agomba guterera yoterera kuri nimero ya Rimikashe 69 ubusa 3 ubusa 5 98. Code aja ni 86 91 6. Amazina ni Egide niyo mwungere. Imana ibafashe rero mwese muterere Akimana Joyeuse n'umutima ukunze, kugira ngo agaruze umunezero Satani yamunyaze. Ibindi navyo murumva vy'ukuri ko dukeneye gushira mu ngiro wa mugambi w'amagara meza ku barundi bose, kuko ibintu nk'ibi ntitwobivamwo. Ku Murundi yoja kwivuza bakamwaka imiliyoni 30, bakamwaka imiliyoni 20, atarakoza mu maboko n'umuliyoni 1 canke imiliyoni 2. Ibi bintu ntitwobivamwo na gatoya. Akaba ari naco gituma tubwirizwa kuguma twiyumvira ukuntu ibi bintu vyohagarara, maze iki kibazo tukagitorera inyishu, kugira ngo umurundi azoba ari hose aze agende yemye adafise ubwoba bwo kwivuza. Muhezagirwe rero mwese, reka twibandanize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.